hari umutamakazi azwi ku izina rya Nuguru Jane avuga ko yanyazwe itongo ryiwe ripima ihegitari yose ni muri komine Mutimbuzi zone Rubirizi umusozi ni Kirombo ya kabiri aho bahoze bita ku mucanga ni mu ntara ya Bujumbura avuga ko yahanyazwe ngo n'abantu bitwaje igikenye aha rero ngo ni mu gihe uwo yanyazwe afise impapuro zose zemeza ko itongo ari ryiwe mbere harimo n'urupapuro ndangatongo titre de propriété mu rurimi rw'igifaransa. Rero iri tongo je turihagazemwo ngaha hitwa muri Karombo kuri Gikoma hafi ya Karombo ni Karombo mugabo hafi ya Gikoma. Hanyuma rero jewe narironse muri 85 ndarigura nigisha haruguru umuntu uzeye mu Kinama ndaza ndaribandanya ndaririma ndarishiramwe umukozi yitwa Misago arabandanya ararindabira hanyuma haragera igihe haheze imyaka 34 nza mbona akagwi k'abantu baje banduma ko bati hariho abantu nyabuna bagira bakutwari ahantu zanga basutse amabuye kuri rurya ruhande rwo hari hirya gatoyi aha hagati kwibarabara nyene inyuma. Hanyuma rero je barambwira mugabo bari bambwiye bati uze kubuzuzanya ivyangombwa vy'itongo ndarizana nzana titre nari ndayifise ndayizana ndayibereka abo bantu sinarinzi nabari bo mugabo bamwe nari ndabazi ko ari abantu baba banyigahaye nahora mbona ari abana mbere niwashaka baragira n'inka ngahaye. Hanyuma rero ndaheza barandabereka umwe muri bo yitwa Nestori aca tangura kuvuga ngo mu itongo ni iry'ukuri ngo iyi titre ngo afise uyu muvyeyi ngo ni y'ukuri mbo umushefu wakacimbinye nari mbaye umukomiseri nawe aravyemeza ati iyi ni titre y'ukuri ntiga je sinabisha ndayifitiye ibikaratasi nyene iyo titre. Hanyuma rero baca baravuga rero ngo urumva ngo twashaka kumenya gusa none mwe ntimwari musanzwe muzi imisi maze ngaha nza ndaza kuririma mwe ntimwari musanzwe murizi. Hanyuma rero urumva baca baragenda nanje ndataha marashishikara rero noneho baca barungika abantu benshi baza kurimagura bashiruse umwete aha hari ibigazi bitonze umurongo gutya aye barasitagura byose baryamika hasi nanje nitegereza gutya ukamenga bariko barihuta ahubwo ari abari bashizeho ikugo ngo zica amabuye mugabo ivyo byose byari bifise imvano kuko nari namerutse kurungika abantu baza kugira intuzi ifuru ngaha abakozi nari mfise ndabarungika baze kugira ifuru ngaha hanyuma babonye namba baciye bari bafise uwo mugambi wo kunyaga baca bihuta n'ingogana rero guca baza gusuka ayo mabuye. Urumva bigeze ngaho rero urumva ntuzeye aracaraza nyene aho bari ko baragira ivyo nyene ba Jacqueline n'abandi bose harabaye amatohoza aprofondi ayo matohoza aprofondi haje procureur wo mu Kabezi w'intara aragira emwe amatohoza mwakomeye gose idosi irabidose kandi baratora n'ingene uyo muntu zo Jacqueline nyene yafatanye n'uwitwa Odeta kugira ngo bashobore kuyiba iryo tongo kuko ni Nestor yarabahitanye arababwira ati Odeta na ntuze na Jacqueline ndabereka ingene tugira mbega bavyita idiri bavyita idiri ngo tugira idiri ngo ndabereka ingene muzoronka amafaranga. Odeta muga murundi kazi we yaciye abivamwe ati je sinja kubesha nukuri iryo tongo ni giwo munyokuru je ntavyo nza kurondera ngo ndiko ndarondera amafaranga je. Hanyuma Jacqueline muga arashishikara hanyuma rero ntuze nyene niho yaje kugira amatohoza nabo ba Nestor bose arababaza byose ushika naho abaza n'uwo Jacqueline uko se wiwe kubu ko ari ivy'ukuri aravuga ati je nta tongo nahaye Jacqueline n'ukuri jewe ati mumbabarire cyane. Hanyuma dosi irakwira rero yahejeje kwitoza byose hamwe tugira tuyijane muri ntuze nyene hariya umuntu baca baramutuma procureur arayimwa ya ntuze twari tugira tuyijane muri sentare iriya y'intuze y'intara baca rero procureur barayimwa baramutuma ko barayimwaka bayimuta ngo procureur general niwe yayimutumyeko kuko urumva yaragiye iyo dossier aca baravuga ngo ayikrashize ngo yayikrashe sans suite tuguma ngaha ari zuguru rero zuguru urumva mugabo bakaguma bavuga ngo je ninje kwitwa je nitwara ko kabuki erega itongo ni iryanje jewe ndisire ko ari igiwanje mugabo mwe ni kuki muguma munyagiza ni mugende mwe ubu rero barandambiye je ngo nifate ngo abo bantuze wa polisi bari ngaha ngo ninda bakore ngo ntabakuyeho naho ngo itongo riguma ari ryawe ni kubera iki riguma ari ryanyu mwari ronse gute mwe ko mutigeze mutsinda
ko babarungitse ahantu muza kwitwara aho mwashishikaye ni ubu rero bene gupanga ngaha bene kuhagura ngaha nibo bandembeje bandara kwijoro ubu sinkirara nsinziriye nirirwa ndaturatura ndababwiza ukuri ko jewe umugoroba ugeze sizereje mba ni mu nzu niyugaranye kubera baguma bandondera imodoka zinyiruka inyuma mubona ukungana gutyo ni nyinshi cyane ku buryo numva nanje numva ndusha rero barambwiye ngo narahamutse bagomba kumpahamura gose none rero jewe nari nsavye n'ukuri sinzi ko hari ikindi novuga kirenzaho nahinsavye nyakuba mukuru w'igihugu nkuko yari yanyakiriye hari ya mu Kirundo nubaguma mfata mu mugongo jewe kuko ibintu byanje si vyoroshe na gatoya kuko abo bantu bafise abantu inyuma yabo babafata mugongo ku buryo nabo abanyagihugu je bari barambwiye baravuga hose yuko jewe mu by'ukuri tonga ari iryanje mugabo nta kigenda kubera baratinya yuko abo bantu ngo bari nyuma nambara abagenero ngo bashobora kubica nuno munsi aba bose mwobabaze ntitwigeze kuba duhagaze harya bose bakabazwa ngaha simvise ntuze itohoza rikomeye ariko nukuri nta na kimwe kubera batinya yuko buyicwa. Aha rero kugira ngo bikunde itongo harinyagwe ngo hari abantu bakoreshejwe harimo rero uwo bita Bizimana Atanazi hamwe n'abangira inama Odeta nkuko bonyene bavyivugira. Ivyiri tongo jewe ndabivuga ndabizi neza atanke kirimwo. Jewe itongo ndazi ko ari tongo ry'umushinga ntaye yitwa Rutamira. Avyara umwana w'umuhungu wiwe yitwa Ndendugwaha. Rutamira arahwera amaze guhwera hasigara uwo muhungu we yitwa Ndendugwaha. Ndendugwaha araronka umugurira yitwa Horimbere aragurisha itongo ryo n'amahoro amafaranga barahanye mu neza kugera rero aho ibibazo biba umukozi wa Horimbere yitwa Misago abaye nkiriyo gatoyi nawe nyene n'umuntu hanzi nawe nyene aranzi kugera kwisaha nakakanya nza numva rero umuntu witwa Saidi aransanze mu muzina ngo mutama ngo wakera hajya ngo ndagukeneye ngo ikintu uzokoze ngo muhira ngo tuvugane yaraje kwera aransanga muhira mu muzinda asanze yarambwira ati ngo hano mutama te je ngoma ndagukure mu bukene nti zonkora mu bukene gute ko yawe uzoza ngo nzokubwira ngo uzoze muhira none ntuzi yuko ngo ndi umwana navuca ubona ntiyego nukuri naraje ndamusanga aho muhiri wiyiwe arambwira ngo hewe mutama ngo jewe ngo ngomba ndakwereke akazi uzokora ngo kandi ntikavuna nte ngo rero ngomba wewe ngo uzohoruza guhagarara ngaha kuri itongo ryahora imbere ngo ndakwereke ngene tuzorirya. Aho rero polisi bari kumwe sinari bwatahure polisi wariwe mugabo niho yaraje uyo batazira ngo ni Nestor bo nje rero barambwira ngo itongo rero ngo tugomba turige ngo wewe ngo nihagira umuntu azoza kubaza ngo uze wemeze kwiri tongo ngo ari umugabo yitwa Bucumi ngo kandi ngo turonderere umuntu w'umutamakazi ngo ahumuye ngo uzomuzane ngo wonde tuzomironderera uyo rero birondereye nuyo mwita Jacqueline ni mukase wase wiwe uwo bantumye ngo uyu hari turi kumwe yitwa Odeta kandi n'igihe ndabyonga ndagibagiye gato nahari mu banyu wanje burya rero aba uyu ndamuzana baramubwira ati wewe rero tugomba tugukoreshe uze wemeze kwiri tongo ari ryaso wawe uze wemeze ko ari ryaso na Jacqueline nyene muzokorana muze mwemeze ko ari ryaso wanyu nta kizohinyuza ukuri baraje bakirirwa ngaha birirwa ngaha amabene akaza ngira ngo munsi haraza amabene arenga 300 ku munsi aho mugabo ntitwamenya ngo yibene bariko barayigurisha kandi je ku munsi barampa 10,000 nkabifungura nujya baramuha 10,000 akabifungura kugira ngo bagure 10,000 baba wakoze nuko nabanaje ngahagarara ngaho ni haza umuntu aza kubazira itongo ngo agomba abaze ibiriko biraba mwiri tongo ni ababaza je nce mvuga yuko itongo nemeze ko ari rya Bucumi wansanze muhira arampamaga ngo burya rero ngo hano ndavuga nti naho mpamagaye niko ndakora udukorwa hamuhira ndiko ndarondera intuzenyi byawe twabana bafungura ngo yangwe ngo ntuteba burya ndagenda nsiceyo arambwira nti burya zewe ndaguhamagaye ngo ndakwereka idiri ngo igomba kuduha amahera burya
ndavuga ati nidiri imeze gute ngo nitongo ngo mugomba kuburanira ngo nyene ryo yarapfuye urumva burya rero ndavuga ati none yarapfuye nta bisigarira byasigaye ntibizohava bitera ingorane ngo yaha burya rero buke niho bamutelefona ubu ngo wa muntu wamuronse nawe ngwiye goma ngo mumanukane rero burya turaza dusice ngaha baradutembereze n'uwo mugore Zakirina iryo tongo kuva kwibarabara kugera hariya ngo tongo nindi ngwiye goma rero ngo nukuguma ngaha ngo muri aba bantu ngo baza ngo kugira ngo bagwanirire itongo kandi aha hantu nubwo bitari kugenda uko hariho nabandi bagwanirira itongo kugira barizane burya ha rero habaye ingwanire batanguye kwimba amabeni yivu ngaha kuko twirirwa twicaye aho burya haraze komiseri w'ibubanza ariko arababwira ati burya irivu muri ko murayobora si byiza muri ko mutwara intuzenya agataka mugakura mu ntuzenya mu kuzimu aho ibisi byiza muri ko murakora burya rero haca haza umuntu w'umumama yari kumwe n'umupapa yari yambaye impuzu ziriko amapete ngaha n'inkofero nyene iri kwipete bena naye wonyene akavuga ati iri tongo niji wacu niji uyu muvyeyi mubona turi kumwe burya nkavuga none wewe huze gute kugira ngo uze kuyikwemeza ko iryo tongo ari ryawe waze mu mvonki nukuri uwo mupapa nta byensi yaboranyemo yaciye akuramwe akarenge haca hasigara wa mumama niwe yasigaye atera igera avuga ati iri tongo ni gwanze burya rero mu nyuma niho yabanyamu papa yamubwiranye ati burya rero zewe ndagiye araraba no kwisangwa amasaha ngo ari karandengana ngo ndagiye baca burira imodoka baca baragenda burya uwo ntiyagaruce bukeye tugaruce twasikiye aho nyene turicara burya barayora amabeni burya rero mu nyuma sinari nzi ibyo baguma bavugana n'intuze n'umukuru wa Obema burya rero hageze yaho dutaha kuko twari dufise amasaha tugeza ko saa 6 saa 7 tukaba twitahiye burya rero mu masaha 8 niho ntuzenya Nestori yavuganya ngo umuntu azogutelefona ngo naho uzoburi muhira ngo uzoca umubwira ngo reka kundusa mu mutwe rero ibyo wa muntu bukeye zewe sinabaye nkiza uwo munsi tuca turasiba wa muntu aratelefona amaze gutelefona nukuri naritavye kuri telefone mu nyuma nca ndamwisura bya bindi Nestori yambwiye urumva ko akwihagararako burya rero sinarinze niwe ndiko ndavyisura uwariwe umukenyezi turazi ko umukenyezi abafise ibintu byinshi akora mu yego burya namwisuye iki kugira ngo ureke gukora ibintu byinshi uze kwicara hajya banyemereye ngo mwebwe ngo mukabonira itongo muri cindiye ngo umuntu umwe wese tumwemereye parasera zibiri umukenyezi nawe hasanzwe ari inshuti y'umwe mu bavugwa muri ubwo busuma bw'iryo tongo nawe nyene aremeza ko iryo tongo ari rya Tunuguru Jeanne jewe aha narahabaye igihe kirekire no kwabyariye ndahafitiye abana burya rero aha n'ukuri ariko ndavuga byinshi ngo nje kure aha ntabwo hari kwa Basayidi nta n'umuryango waho bari basabasana kimwe gusa bahanura bibe kubera sekuru ariwe databukwe yarafise nawe nyene itongo rinini burya ryaragenda rikagera mu ntuzeya mu gikoma burya barahariye hose barahamaze bahamaze aca hasigara akantu gatoyi nako nyene hajya ubona Sayidaba naho nyene hari mu mburano kubera se ngo yarahariye ise wa Sayidi atari hari kuko bari barangaye babiyo mu iyo onye mbe na nyina wiwe we yari umuntu agumazana abagore nawe nyene cyane hama umugore ntiyamutunga ngo amushobore burya hose hararibwa harahera niho Sayidi n'umuhungu w'umugabo wanje mugabo ise wiwe ntiyamwemera yamwamirira kure mbera namubonye yaramwirukana kuko ngo ari yamubyaye inyamba ngo ari uwo mu ndaro mwishamba hama rero burya Sayidi yagiye kuza ngaha ku mucanga aruko ise wiwe aruko apfuye niho yacaza bwaracara caranyemora acaza kuba mu nzu se wiwe yari yaratubakiye amaze gupfa basi rero bimaze kugenda uko jewe niho araca tugenda turomuka n'abana tuja kubiyo nawe acasigara ngaha niho guca atangura rero kugira amanyanga yo kuza arashaka acahiga abantu kugira ngo banyage uyu mutamakazi mweneho kuko aha
n'icyo gihe kuko je naje kuba ngaha mu 2003 na 4 niho twazina no mutama barungura yaguze nyene mu itongo ryo kwande ryo kwa basayidi niho yaguze kandi bari baraguze kera n'intambara itaraba umva rero bya sayidi ukuri itongo sigi wiwe kuko yaba ari giwiwe ise wiwe ntaba yapfuye atagira ikimuhereza amazi atagira ikintu yo kwihereza afise itongo nk'iri. Reka mbere na nyumba 10 waho avuga ko haheze imyaka myinshi cyane abona ko iryo tongo ari rya Tunuguru Jeanne. Je nitwa Nsengiyumva Bernard nkaba ndi umunyumba 10 aha muri aka karere aho hari tongo ry'umupfasoni. Mugabo haraciye nk'ukwezi tugabuye kuko inzu 10 zazimaze kundenga tuca tuhashira uwundi muntu je ndi ku ruhande rwa hariya. Muga ibintu bikuru byo kuri itongo isa nuko nabiciyemo kuko igihe kirekire nahatwaye muri ico gihe cimanza ziwe. Je nta kintu kinini novuga kuri iri tongo nuko nagomba kuvuga ko uyu mumama ariwe natanguye kubona kuri iri tongo. Nkiyashika narubatse naguze impande yiwe ndubaka inzu mara umwaka wose ntarayiheza kubera ubukene. Umukozi wiwe niwe yari manga niwe yugama ahi wanje niwe twamaturiko turaganira nje kuraba inzu yacaza kicana hakuru nico ndabiziko niwe narigeze kumusaba ndi amaga parcelle ko kubarabara arambwira yuko atarahiwe araho umwana wiwe sinzi uko anyuka nivyo ndabiziko mu nyuma ngeze kwimuka niho nasanga ibi byatanguye kuba batanguye kugurisha. Igikuru nuko uyu niwe nasanze kuri itongo sigaye nta bindi kuri navuga turindiriye aho urubanza ruzocikira uzotana igitongo. Vianney Ndayisaba umuhuza bikorwa ku rwego rw'igihugu mushyira hamwe Arishoto yahavuye rero yishikira kuri iryo tongo kugira ngo arabe icyo yokora. Turamutse dushika ngaha mu Rubirizi muri zone ya Rubirizi kubera hari kibazo twumvise umufakazi yitwa Tunuguru Jeanne igihe nyinshi wa mukuru w'igihugu ariko arakira abene gihugu bamushikiza ibibazo bafise yaramwakiriye arashikiza ibibazo afise gushika nawo mukuru w'igihugu avuga yuko arashikiza yuko afise itongo mu Rubirizi ku mutumba Rubirizi zone Rubirizi muri komine Mutimbuzi. Muri ico gihe nyir'umuco wa mukuru w'igihugu yaciye ashinga ingingo yuko amaze kumumviriza umufakazi Tunuguru Jeanne asubizwa mu itongo ryiwe. Ndetse nyir'umuco wa mukuru w'igihugu yagize neza yaciye asohora ingingo yihuta ubwo nyene bivuye mu biro byinshi wa mukuru w'igihugu itariki 12 kwezi kwa 12 umwaka wa 2024 ingingo iri ku nomero 29 55 aho yasaba yuko ibikorwa byose byo kugurisha kubaka mu itongo riteye ingorane rya Tunuguru Jeanne bihagaze. Mbere agategeka muri iryo kete nyene y'itariki 15 kwezi kwa 12 umwaka wa 2022 yaciye yandika imushikiranganje nyir'icyo mukuru w'igihugu yandika imushikiranganje ubutungane aciye ku muyobozi mwishikira wiwe yategetse umushikiranganje yuko umushikiza manza mukuru Kizigenza Republika yubahiriza ingingo yafashwe na procureur w'intara ya Bujumbura na buramatari w'intara ya Bujumbura ihagarika ibikorwa byose biko birakorwa muri iyo tongo mu kurindira ingingo ya nyuma y'ubutungane. Telefone na buramatari w'Ubujumbura mu telefone aca babwira ico yamufashije kuko buramatari badafasha n'abanyarwanda bahindura. Yarampaye icegeranyo cy'ivyavuzwe byose ngaho hanyuma n'abanyagihugu. Oya ndakubajije wewe buramatari avyakiriye yabihereje aho cyari yaragiye arakugira yaciye hagarika abo bantu mugabo mu nyuma abo bantu baguma bubaka n'ubu ngo bashitse ari ngaha abona afise procureur ahari commissaire provincial ahari hari nuze yuje iperereza hariho umukuru wa sentare y'intara oya ahubwo bakabikora ivyo byose
bose babona ahubwo procureur general niwe minisitiri yandungise kwa procureur general ndagenda hanyuma rero procureur general avuga ati ivyo bintu byawe birumvikana reka nabo bantu duce tubapfunga kuko bariko barakunyaga izuba riva aho vyerekana yuko ubutegetsi bw'igihugu mu ntara ya Bujumbura atabubaho no kubahindura kuko ntibubaho usanga babadarije bubaka tushika n'uno munsi barubaka ukuri kwamye nanje ndazerazera ngaho sawa vyerekana ko ubutegetsi bw'igihugu mu ntara butabaho kubona hariho ubugabo bwigaba ashobora kubaka babona n'ukuri murakoze mu binyandikira muri ico gihe rero izo ngingo gushika isa turi ngaha icyatumye dushika ngaha nk'ishirahamwe ribonye turaje kibamo umuntu mu Burundi niko twabonye gushika naho ingingo mukuru w'igihugu yarasavye yuko umufakazi tunuguru ibibazo mitungo giyiwe vyarasi umushikiza manza mu ntara ya Bujumbura arahagarika ibikorwa yubahiriza umufakazi ko ribitongo vyarasi buramatara arahagarika vyarasi tubaza rero kugira ngo dushike mishama reshoto hashame rihani na igwanye iho tubaje kuri umuntu tumaze kumva umupfakazi mwe korahotegwa gushika naho nyine cyo mukuru gavuga ntibikunde nakamara amazi twase ngaha tugira turabe twishikire ku rubuga turabe byo kuri iryo tongo avuga ko ari byo rihari ndetse rigaragara cyo yubatswe mugabo muri akamara amazi umaze kubona buramatari ahagarika ibikorwa umushikiriza manza w'intara agarika ibikorwa nyine umukuru w'igihugu agarika ibikorwa abantu bagama bubaka banamaze ko yamaze kubakwa ushobona yuko tugeze ahantu hariho abantu badasanzwe bigira bwabo bwigaba namwe mumvirije yuko tumaze gutohoza turabaza abantu itongo kugira ngo umufakazi ariko arinyagwa nabande twamenye yuko umuntu wa mbere yitwa Ndayishimiye Jacqueline avuga yuko iri tongo ari iryiwe risigase wiwe abonana ku izina avuga kari gase wiwe vyukuri tumaze tohoza mu yishoto wasanze yuko uyu muntu Jacqueline avuga kari se wiwe yitwa Bucumi Albert atari byo n'ukuri sivyo kuko se wa Jacqueline ukuri yitwa Ncira Pierre akaba avuga ku mutumba Jacqueline yavukiye ku mutumba mu vyumve neza Jacqueline yavukiye ku mutumba Kirengane commune Rugazi province Bubanza aho niho se wiwe aba yataye uruzogi ntabwo se wiwe ayitwa Bucumi Albert ko twaza mu mategeko y'u Burundi umuntu agira se wiwe umwe gusa nta muntu agira abase babiri akona kamara amaza mu gihugu aho ucumva yuko abakoreje Jacqueline nabo twarabitoje ni umupolisi yitwa Nizigimana Nestor n'undi yitwa Tungimana Saidi mumvise no yitwa Ntuzeye umufasoni yavuze bahaye idiri be madam wavuze ko witwa iki Bangima audita na mutama Bizimana Taze na kamara amazi aho abantu basigaye bafata itongo ry'umuntu bakagitegereza bagaca barondera umugwi bitwa ngo avyite ngo idiri bagaterekaho bakarimitira ngo uravuga ko ari so wawe turogushikira ko dushika kure rero igitangaza rero tumaze kubona ingingo yanico mukuru givuye mu by'umukuru w'igihugu isaba yuko procureur w'intara procureur mukuru kizigenza Republika yubahiriza abantu bose akabumviriza ukungana kuko ingingo yavuye mu by'umukuru w'igihugu ibiravuga harane ivuga ati itegeka uku ainsi ukaravuye mu Faransa ariko bivuga ainsi pour éviter des situations réversibles à la clôture définitive du dossier il recommande ce qui yabwira umushikanganje ubutungane ordonner le procureur général de la République de faire respecter les mesures qui ont été prises par les autorités provinciales de Bujumbura et traiter les parties dans les mêmes conditions pendant le cours normal de l'affaire. Wanyimanez yamukira yuko ko procureur general yo kubahiriza ingingo zafashwe ni na buramatari w'intara Bujumbura na procureur w'intara ko zubaye kugira bareke kubaka mu kurindira kandi afate neza impande zibiri no kuvuga akagwihivye itongo umufakazi kandi abongira avuga ati donner les injections aux détenteurs du dossier de la clôture dans les mairies de yavuga ati yaravuze ati kandi muhintumbere ibereye abafite tongo kugira dossier ihere ningoga mugabo hari umwaka wa 2022 gushika isade mu mwaka wa 2024 dossier ntirahera
je natohoje byari procureur general yakiriye umupfakazi Tunuguru bahuriye n'abantu baba Saidi ba Story nta nubwo yumvirije nta n'ingingo irafatwa n'imwe aro turavuga ati muresha tuvuga ingaho cyambere tuvuga turabona mu gihugu kimwe amategeko aho nyene cyo mukuru w'igihugu tuzi umucamanza mukuru kizigenza wa Republika anasubirwamo afata ingingo akarenganura umwene gihugu umufakazi mugabe izindi nzego z'ubutungane yandikiye zikihorera twemera turavuga ati none abo bantu bananiye procureur general de Republika bakanira mushikiranganje ubutungane yandikiwe n'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi yahawe kopi abashingwa manza bo muri parike nkuru ya Republika y'u Burundi babwiye Jane ryari mufakazi ngo nagende yitware kubahuza atwe muri cyo turashira ikibazo ati none umuntu yanengwa n'umukuru w'igihugu yo ngo yoshare umuntu anengwa n'umukuru w'igihugu ntibikunde yoza kurengana n'abahuza gahema turabona ko hari nkina mico dushaka rero iyo nkina mico y'amanyanga rutabona abayiziritse ivemo ubutungane mu Burundi bwigenge kuko tudafise ubutungane bwigenga nta terambere ikuraza mu Burundi muco muri esheto hamwe itongo nanirana kuri vamwo twiteguye icyo twiteguye ca mbere mu mpano twahaye tumaduha umufakazi ntashobora kuja kuburana kubahuza mu gihe umukuru yamurenganuye buramatari yavuze procureur ntaravuga umukuru wenyene arivugira aramurenganura ntashobora kuza kubura kubahuza icyo nigikunda ahubwo tumaze kubona nyinshi umukuru ingingo afata abatwara batazubahiriza ubwa mbere cyo tugiye kura muri esheto tugiye gushikira umukuru w'igihugu maso muyani tubimusabe yubahirize ihe ahesha iteka tumusabe yuko abantu asohora ingingo ntibazubahirize kuri we atangure kubahana kugira ngo icubahiro umubene igihugu n'umwizera mufitiye kigumeho ivyo bidakunze kandi tuje tumaguru masha tugiye kwegera urwego rwa ONI tuje gateka k'abakenyezi kuko umufakaze ko arenganywa n'umukenyezi ONI femme mu Burundi tugiye kubegera dufashe tubusabe yuko amadose nkaya abakenyezi bafakazi bazababonye bamaze gufakara tumaze kubona ni heshi bikogwa ibi turabizi babonye umufakazi baca bagira kagwi bagaca barondera umugo hejuru abahambaye bayitonga bahambaye bo hejuru kera ubu baravyavuyeho mugo yenisho mugo yavye ko vyavuyeho bagaca bazitira tumushikire tumusabe yuko twicarane n'utwara premier dame umutambuka w'umukuru w'igihugu kuko kesha ibibazo by'abakenyezi biceye muri opedad office de la première dame du Burundi tucicaye ikibazo turabo bantu badakogwako ivyo bihangange mu gihugu hejo amategeko nivyankiraho muri aco to kuko bimaze kuva ku mukuru w'igihugu ntibisubira inyuma tugeje twitura umudamu twambwiye atatekane vyankira twitura umugwi wa ONI ujeje kugwanya ihohoterwa ry'ikiremwa muntu Comité des Nations Unies contre la torture kongere twiture le haut commissaire des Nations Unies des droits de l'homme tugiye kuvyitura kugira ngo baturabire mu gihugu ko ari ibihangange birengeye ubutungane n'inzu z'ubutungane hama tubirabe neza kuko nta muntu n'umwe arengeye amategeko mu gifaransa bavuga ati ni Renaissance senyore aruwa abo bavuga rero mu busuma bw'iryo tongo tukaba twagerageje kubarondera ku matelefone yabo ariko tukaba tutashoboye kubaronka tumamagaye ku telefone Desire Nsengiyumva buramatari w'intara ya Bujumbura akaba rero nawe yagize ico ashikiriza kuko ngo iyo dossier iri mu madosiye asanzwe azwi dossier ya Tunuguru cyane dossier iboneka bitoroshe kuko ni dossier bwa mbere twakoreye ko mu ntara umwanya munini gushika naho na nyine icubahiro agira icyayivuze ko atanga amategeko kugira ngo umutamakazi yubahirizwe inyuma yaho niko dossier yavuye ishikira umushikirizamanza mukuru wa Republika Procureur General de la République aho iyo dossier yayikoreye ko afata ingingo yo kwiklasa sans suite icyo gihe rero imaze gusohoka yasohotse mu gihe uwo mutamakazi byari bigoye kumubona aho kumutelefona bitakunda n'umwavoka we basanga avuga yuko atazi iyo ari iyo dosiye ishimara umwanya munini tukirondera iyo ari mugabo mu ntara twace dufata ingingo yo gushyiraho
kugira ngo bashobore kwacungera bimeze neza. Rero nyuma yaho twavuye twandika n'ikete twandikira umu avoka wiwe tumubwira ati ni ukuvuga utegerezwa kuburana ko dosiye yayikoze sans suite mutitwaye, ni ukuvuga la suite icayanka. Rero icyo gihe twaragerageje kumugondoza akavuga ati ndamubona, gushika naho twongera tukitura procureur general umushasha ahari tukivugana umwanya munini. Hanyuma rero aho bigeze uyu munsi procureur general aheruka kubumviriza baciye nk'indwi imwe tuvuganye kuri iyo dosiye, abumviriza mu ntumbero kumbure yo gusaba ngo basubiremo amatohoza, kuko nibyo ujya mwene gihugu yari yasubiye gusaba, yari yandikiye procureur amusaba yuko yosubiramo amatohoza. Rero aheruka kubumviriza, abo niyo dosiye igeze. Ku bituraba rero twebwe nta kindi dukora atari gucungira